dutegereza kubona abana bacu biga mu mashuri meza meza. Ubu turiko mbere dutunganya neza ingene twogira amashuri abana biga bararayo, kuko turakeneye yuko dukunda igihugu. Gukunda igihugu si gukunda ikomine yawe gusa. Aho uri muri komine Karusi utegereza kumva ko komine Cankuzo ari wanyu, ukumva yuko muri komine Nyanza ari wanyu, ukumva yuko komine Kirundo ari wanyu, ukumva yuko komine Cibitoki ari wanyu. Kugira uze wumve ko ari wanyu rero mutegereza kubana n'abaho. None muzobana gute? Dushaka kugwaruka rutangura kuja mu mashure amwe y'indaro, ku buryo niyaba yiga ngahi Karusi azosanga yigana n'umwana yavuye i Nyanza, agasanga yigana n'umwana yavuye hariya mu Ruyigi. Gutyo muca mukundana, n'igihugu cugikunda niho uzomenya ko turabavukanye twese. Rero twararavye, nagira mbwira abagwizatunga bari ngaha, dusanga ico gikorwa tuteza kugikora twese turi kumwe. Umugwizatunga arashobora kuja kubwira umuyobozi w'ishure ati jewe ngomba kubaka uburaro bw'abanyeshure be n'uburiro, kugira ngo bazofungura ntibafungura ku buntu birumvikana, bazoryama ntibaryama ku buntu birumvikana. Uwo mugwizatunga ajya amahera barishe nawe aba ariyo yiri hamwe mu vyo yubatse. Ico gihe hacaba amasezerano n'ubuyobozi bw'iryo shure n'uwo mugwizatunga, abana bakaronka aho barara. Ngira ngo muramaze kubona abana bamaze kuja kurara hajya mu Rusi, bavayo baciye ubwenge, muramaze kubibona, twarabibonye na twebwe. Hariho ubugwaruka rumaze kuja kwiga hariya mu Rusi. Mu minsi heze nari naje yo kuraba ingene biga, nsanga bava yarabahinga beza cyane. Turakeneye rero yuko amashure tugira amashuri abana bajemwo kugira ngo babane n'abandi bana bavuye mu zindi ntara. Turakeneye ko twubaka amashure y'ubuhinga. Kare twebwe bari baratwigishije ngo wize ngo ucutera imbere, ntibigera bavuga ngo wize uzokora iki utera imbere, bavuga gusa ngo wize ngo bateye imbere. Hari n'umuntu yaronka diplome uyu munsi bagaca mwita umukire. Mbere mu gihe cy'iwacu hoho ugiye mu windwi no kurima ntiwasubira kurima, umuvyeyi yaca avuga ati yawe uri umusirimu ntucegera isuka. Duca dukuruko no munsi hageze ko twokwerekana ubuhinga bwacu ntavyo dushoboye. Turakeneye ko no munsi rero twiga tuzi yuko twiko twiga ubuhinga buzoduteza imbere. Mwagwarukamwe muri ngaha, umwe wese nabanza arabe impano afise. Aha nta numwe adafise impano. Ubonye impano yawe ihagaze nko kuzoba umwubatsi, uca umenya uti ngira nige ibi nivyo bizotuma mbo mu engineer mwiza zikubaka. Usaze impano yawe uzoba umuganga, uca umenya ivyo uzokwiga uti jewe ngira nige ubuganga kuko ndumva ko impano mfise ari y'ubuganga. Uwundi arafise impano yo mu burimyi, kuko tudahinguye ibi biri ku isi ntimuze buvuye ngo muriko muriga. Iga mwiga ubuhinga bwo kuzohingura ibi biri ku isi, nivyo bizoduteza imbere. Ariko kera batwigisha nabi ngo ni wige ngo uzoca utera imbere. Wewe ugapfa kubona ngo ufise diplome ngo utera imbere. Utera imbere gute ataco wakoze? Abigisha niba wewe ufise impano yo kwigisha, wigisha ubuhinga. Muga kuvuga ngo ngiye kwigisha utigisha ubuhinga, nta nakimwe wigishije. Umwigisha niyigishe abona ati ahuye n'umuntu ariko arakora ikintu ngo shango burya buhinga bwavuye muri jewe, umwarimu aca yumva yihaye agateka wenyene. Turakeneye rero ko ubu twiga ico tuzokora. Mu Gaswahili bavuga ngo nasoma ili niwe boss. Ntiwiga guje gusaba, wiga kugira ngo uje gukora, uronke ubuhinga bukwiye. Kuko izo nyigisho za kera umuntu ahejeje amashuri yaca yicarira ngo none ko bavuze ko ntegezwa kuba nteye imbere. None nteye imbere gute? Nibajye bacaza kuvuga ngo leta ngo mpa akazi. Leta n'umu entrepreneur wahitwa ngo iki? Ngo leta n'umugwizatunga. Je naho ndigira none jewe nije serukira ico gihugu. Abantu namansha numva ngo mpa akazi, ntije bakazi fise ntihitamo kuja gukora Karusi, cyanye ntugende Gitega, nicanye ugende mu Ruyigi. Nta nufise itongo niko kazi mfise, cyakazi mfise nako kurima no korora. Mugabo kuvuga ngo aka kazi k'igihugu ngo ni gwanje, saki waje nakabene gihugu. Rero twige tuzi neza
ko ugiye gukorera leta n'umusuku, si umunyakazi, n'umusuku asukurira bene gihugu.